Ndinitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri no mbonesha kuri yacu kandi yanyu Muhuza TV. Ibintu mwaya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye cyane ko biriko biravugwa mu bisata nka politike, umutekano ndetse no kubihangange bigiye bitandukanye. Kuri uyu munsi umukuru w'igihugu nyene cyubero Vice Ndayishimiye yafashe indege imwerekeza mu gihugu ca Ghana. Ni nako kandi yoba ngo mu minsi yeze yaragerageje kubogoza General Prime Niyongabo biramunanira. General Prime Niyongabo akaba afatwa kandi muri no ngoma ya Vice Ndayishimiye nk'umwe mu bagabo bakaboko kiburyo ba President Vice Ndayishimiye bamufatiye runini cyane mubo bahanganye yoba mu mugambwe ndetse no mu gisata ca politike. Bamwe bati ese uko President Ndayishimiye yoba yaragerageje kubogoza General Prime Niyongabo biramunanira. Nkuko byashizwe habona n'umuyobozi wa RPA yemeje ko Vice Ndayishimiye yashize umukono ku itegeko rikura General Prime Niyongabo mu mabanga y'umukuru w'igisirikare, maze umushikiranganje wa mbere aranka kurishira ku mukono. Aha rero niho hoba haravuye ibihuha bivuga ko mu butegetsi kuri ubu harimo zuguru cyane hagati y'ibihangange. No kuvuga ko hari bamwe bavuga ko hari zuguru mu butegetsi, no kuvuga mu gisata ca politike, abandi bakavuga ko mu mugambwe ho vyamaze kuyangara nubwo bigaragara ko bari kumwe bariko baraseka. Ico bikoze amakuru dufise yaremeza ko President Ndayishimiye ashaka kwikura ko General Prime Niyongabo. Ayo makuru nyene akemeza ko abasirikare badashigikiye Prime Niyongabo bakaba bamwagiriza ubusuma bwinshi. Uyu abarongoye kandi bakavuga ko ari we yari yarababujije ko baronka agashara kisununuye. Nimwe kandi hari abasirikare nabo bapfunzwe bahora bakora mu biro bijejwe imishara y'abasoda. Abo nabo nyene bakemeza ko ico bariko bazira ari ubusa. Ubusuma bw'imishara babushira ku mukuru w'igisirikare. Abahinga bakurikirana ivy'igisoda c'u Burundi bakavuga ko hakenewe audit kukungena amafaranga y'igisoda akoreshwa. Bose bakagaruka ku busuma bw'imonogoje mu gisirikare c'u Burundi. Bamwe bati ese koko Ndayishimiye azoshobora kwikura ko we yabereye pare ku bugeni. Koko General Prime Niyongabo yobageza ashaka kwikura ko pare wiwe. Gervais Ndirakobuca ari mu bantu ngo bagerageje kunga abategetsi babere ko biranka. Bamwe bati inyinyurana ry'umukuru w'igisirikare ndetse n'umukuru w'igihugu yorije ibintu babiri hafi kuyangara mu gihugu nkuko bo ubwabo babivuga. Benshi rero mu bakurikirana hafi vya politike ndetse n'amakuru aba arimwo bakavuga ko ibintu nk'ibi vyari ikintu kibi cyane mu butegetsi bwa CNDD-FDD, kuko ibi bituma ibihangange bica bicungana bikabana bimeze nka bugabo bwigaba hakabura ufata ingingo zikiza igihugu. Umugani wa Jacques Bigirimana umukuru w'igihugu narinde gushika ubu kandi President Vice Ndayishimiye nawe arashigikiwe n'abanyagihugu ndetse namwe mu basoda mu gihe kandi hari n'abandi basoda n'abene gihugu nabo bipfuza ko avaho ngo ntaco tumara atinya gufata ingingo zibereye ku neza y'igihugu. Nenshi cyane ngo bamushigikira yubahutse ingingo zibereye zikiza igihugu canke se abene igihugu, kuko ari bajejwe ari nabo bamutoye mu matora yabaye mu mwaka w'ibihumbi 2020 muri iki kirenga arimo cambe kizomushikana mu mwaka utaha urimo n'amatora yimirije kuba y'umukuru w'igihugu. Ni mu gihe kandi benshi bavuga ko iyo abanyagihugu babonye abategetsi bari hamwe bakabumva ivyo bavuga bibaza ko ari abantu bama bakorana bumvikana. Ni gake rero abanyagihugu bamenye inyinyurana riba hagati y'abategetsi na cyane abo bita ibihangange muri CNDD-FDD, ngo bamwe bose baragaragaza gukoresha ingufu zose zishoboka ngo bashikire inyungu zabo. Turaza kubasangiza kandi nta idasanzwe y'ivyo umwe mu banyepolitike yiboneye nkuko hari benshi bamusavye bene izo ntahe. Hari nyuma y'amatora y'umwaka w'ibihumbi 2010, umwaka ntawibuka neza kari 2010 canke 2011, President Nkurunziza ico gihe yaheruka kurungika mu nama nkenguza amateka izina rya Gaudence Ndayizeye ngaba ari we yemezwa nk'umushikiriza amanza mukuru wa Republika. Twari tumenyereye ko President Nkurunziza arungitse mu amazina mu nama nkenguza amateka aca yemezwa, wamengo nta kibazo kirimwo. Twari tumenyereye kandi ko abantu CNDD-FDD genda kuba muri ico kibanza baba ari ibikoresho byo kwemeza amaremete yateguwe n'iperereza. Imbere rero hari habayeho Jean Bosco Ndikumana na Elise Ndayi. Ntaco twari twiteze no kuri uwo mushasha yagiragenwe. Mu ntahe yiwe aragira ati
ni umwe mu bahanuzi bakuru b'umukuru w'igihugu yansaba ko twabonana. Twari dusanzwe twarigeze kumenyana imbere yuko aganwa muri ayo mabanga. Yarazwi ko akora amabanga adasanzwe atumwa n'umukuru w'igihugu. Umwirondoro wiwe ndawugarukije hano kugira ntamenyekane. Kuva rero aganywe mu mabanga ntitwari bwigere dusubira kuvugana. Ico gihe aramamagara ku telefone aransaba ko tubonana. Yansanze aho nakora ku biro vy'urunani Kosome kwibarabara ryitiriwe Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yashitse nk'isaha 6:30 abo dukorana bagiye mu karuhuko. Yaje ari wenyine atanu umupolisi cyangwa umushoferi bazananye. Kumbure ntiyashaka ko ari umenya ko twabonanye. Twaraganiriye bisanzwe twibukanye igihe twaherukana bimwe vy'abarundi nyene iyo bahuye. Yatevye niho yambwira ikimugenza. Sinzi uko wamenye umuntu mukuru w'igihugu ashaka kugenda kumushikiriza amanza mukuru wa Republika. Urya Gaudence Ndayizeye ni umuntu mubi cyane, ni umuntu azwi mu bintu bibi. Niwe yagirije president Ndayizeye ko yashatse gutembagaza ubutegetsi. Urya kagenwa ibara rizoba riguye mu gihugu. Raba muri societe civile mugira ico mukoze. Mumwiyamirize kare inama nkenguza amateka itaramwemeza. Naramubajije utubazo twinshi nawe yarambwiye amabi menshi y'uwo muntu. Naranamubajije impamvu ari we Nkurunziza yahisemwo kandi basanzwe bazi ko ari umuntu mubi. Nta nyinshi Tom yampaye. Twavanye ndamwemereye ko ico kibazo nza kukivugana na bagenzanje barongo yandi mashirame kugira ngo twumvishe twobikorako. Ngariko kwari ukumwikura. Narumva aho hantu ko hari ikitumvikana. Ubundi uwo muntu nari ndamuzi nk'umuntu wa Nkurunziza atokubaka kumugwanya. Kuko nizina giwe ndarifise mu madosiye ateye ubwoba. Agiye nasigaye ndiyumvira impamvu Gaudence Ndayizeye yoba adashigikiwe n'umuntu wa Nkurunziza ku rugero nk'ubwo rwose. Gaudence jewe sinari ndamuzi na gatoyi. Nibwiye nti izo rero byose uyu muntu ariko aragwanywa n'abantu nzi mu bintu bibi ategerezwa kuba hari ico batinya ko azobononera. Ntitweho turamenyereye ko Procureur General de la République aza kutugwanya. Nimba rero azocagwanya nabo bandi najeho. Icyananiye gutahura ico gihe ni impamvu Nkurunziza yatanze izina mu nama nkenguza amateka gaca ndungikira umuntu wiwe ngo ansabe kumugwanya. Sinigera ndibaza ko mu bihangange hejuru habera izindi ntambara tutazi. Ntaco nigeze mvuga kuri Gaudence Ndayizeye mu radio ho narumvise ivyamuvuzwe ko vyasa na bimwe nari nabwiwe. Ntivyatevye inama nkenguza amateka yaranse kwemeza rya zina rya Gaudence Ndayizeye. Byari bigoye kubitahura ingene inama nkenguza amateka isigaye yiganzwe na CNDD-FDD yanse kwemeza izina irungikiwe n'umukuru w'igihugu. Mu nyuma havuye harungikwa izina rya Valentin Bagorikunda we aremezwa. Mutero byari byagenze gute ngo Gaudence Ndayizeye ntiyemezwe? Mu ntahe ya Lieutenant General Guillaume Nabindika yahaye urubuga rw'umugambwe PPD Grijambo yarasiguye kuri ico ko muri ico gihe President Nkurunziza yashaka gushiraho umushikiriza amanza mukuru wa Republika arinda akamufatira General Adolphe Nshimirimana na General Arengiyome Bunyoni. Nkurunziza yakinyuriye rwo kwikura ko ivyo bihangange bibiri bya bihangange navyo bikinuriye rwo guhenda abantu batari bake kugira Gaudence Ndayizeye ntiyemezwe. Amakarate mu butegetsi akinwa kwinshi. Aho rero niho natahuriye ko wamuhanuzi adasanzwe wa Nkurunziza yakorera General Adolphe Nshimirimana kurusha uko yakorera Nkurunziza. Iyo ntaye kerekana kandi imigenderanire ya Reverend Ndikuriyo n'akagwi kagirizwa amafuti y'ico gihe. Intahe ya General Nabindika iri mu Gifaransa ariko reka dusubire tuyibaye mu Kirundi. Mu mwaka wa 2009 harasutse amaraporo menshi yavuga ububisha butandukanye n'ivya bijanye n'ivy'ubutunzi. Ayo maraporo yaguma asunga gatoke Adolphe Nshimirimana, Arengiyome Bunyoni na Gervais Ndirakobuca nk'abari kwisonga ry'ivyo vyaha. Mu gihe amaze igihe kitari gito yihoza izo raporo, President Nkurunziza yaravuye yarifatira ingingo yo kubikora ko mu mpisho acategura kubogoza Adolphe Nshimirimana mu mabanga yo kurongora ibiro bikuru vy'igendereza SNA. Nyuma y'amasengesho yakoze umunsi wose niho Petero Nkurunziza yibira kabanga umuhanuzi we mu vyo gusenga Alexis Bareke-Bavuge amumenyesha umugambi wo kubogoza ico gihangange mu butegetsi. Uwo nawe Bareke-Bavuge yarabibonyemwo nyabona akaryo ko gusubiza hamwe na Adolphe Nshimirimana batacana ubaka kubera kuntu Bareke-Bavuga yagoma yivanga mu vy'amasoko ya leta marché public. Bareke-Bavuga rero niho kwibira kabanga Adolphe kajanye n'umugambi wa Nkurunziza. Adolphe avyumvise ishavuriraniga kuko yabona mugwe mu kigwa bikomeye, ararahira ararengwa ko upfa we agiye gupfa. Umushinga amateka Mohamed Rukara amaze kumva ivyo Adolphe yagenda arahiga mu rugendo bajanywe mu gihugu ca Sudani, vyamuteye ubwo bace yihutira kubimenyesha Petero Nkurunziza.
ni gutyo Nkurunziza yaciye ahagarika umugambi wo kubogoza Adolphe Nshimiyimana. Mu mwaka w'ibihumbi 2010 Petero Nkurunziza yarasubira arategura gukura Adolphe Nshimiyimana mu mayeri akomeye cyane. Nibwo rero yateguye kugena Gaudence Ndayizeye mu mabanga y'umushikirizamanza mukuru wa Repubulika, mu gihe Gaudence yarazwi nk'umukozi w'ubutungane adatamika ijambo kandi adatinya gufata ingingo ibereye. Intumbero y'iryo genwa kwari ugufata mu maguru masha Adolphe Nshimiyimana na Alain Guillaume Bunyoni bagatabwa mu mvuto. Umushikiranganje w'ubutungane w'ico gihe Ansire Ntakaburimvo vyaramushimishije cyane kubona yizegwa agakorana igikorwa cibanga n'umukuru w'igihugu. Ariko ayo makuru ntiyatevye gushikira vya bihangange Adolphe Nshimiyimana, Alain Guillaume Bunyoni na Gervais Nderakobuca. Baca batangura kwihereranya intwaza ngabo zaho zigwana muri FDD, bazibwira ko igenwa rya Gaudence Ndayizeye ari umugambi ugayitse w'umushikiranganje Ansire Ntakaburimvo wo gupfunga intwaza ngabo zose zahoze muri CNDD FDD. Bose babamenyesha ko uwo mushikiranganje w'umututsikazi ivyo ari kabikora umukuru w'igihugu atabizi. Reverend Ndikuriyo yaciye arungikwa gusigurira abakenguza amateka umugambi mubi kugira abakenguza amateka baturuka muri CNDD FDD baza banke kwemeza iryo genwa rya Gaudence Ndayizeye. Inyuma yaho General Nshimiyimana na General Bunyoni barasavye umubonano umukuru w'igihugu, nawo arawubaha abakirira Ngozi. Barahejeje baramwereka ko ariko afata inzira inyerera ishobora kumushikana habi, nawe bishura ko uwo mugambi mubi w'umushikiranganje w'ubutungane atawe yarazi, aca nabemerera ko agiye kuhagarika. Ariko nyuma y'uwo mubonano icuka cagumye kimeze nabi. Muri gitugutu umwaka w'ibihumbi 2011 Petero Nkurunziza yarateguye amasengesho ku Kirimba iwe i Bujumbura, yatumiramwo abafisi ipete rya generali bose. Vya bihangange bibiri Adolphe Nshimiyimana na Alain Guillaume Bunyoni baca barabuza bahoze muri FDD kwitaba ayo masengesho, bagira ko barabumvira. Alexis Bareke bavuge yari yasubiye gucudikana Adolphe Nshimiyimana yihweje ivyo bintu abona birateye ubwoba. Niho yahanura Petero Nkurunziza ko yotegura akaryo ko kwakira ivyo bihangange bibiri bakaganira. Haciye iminsi mikeya Petero Nkurunziza yahavuye abakira mu ngoro y'Igitega, bakorana inama ndende kuva isaha 2 z'ijoro gushika isaha 8 z'ijoro. Inama arangiye bapfunditse ko atanga ingi ihambaye n'imwe yosubira gufatwa ivyo bihangange bitayizi, ari nayo mpamvu General Bunyoni yategerezwa guca genwa mu mabanga y'umuyobozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu, chef du cabinet civil du président, kugira ngo akurikirane ingingo zose. Niko rero Bunyoni yagenywe muri ayo mabanga adasanzwe amaze kuyageramwo. General Bunyoni ntiyakoze ivyo gukurikirana ingingo gusa, ahubwo niwe yaciye afata ibintu vyose mu minwe ku buryo n'abarongoye umugambwe wa CNDD FDD vyari bisigaye bibagora rwose gushikira umukuru w'igihugu. Igihe cyose basavye umubonano kwa President Nkurunziza babishora ko boja kubonana na vya bihangange bibiri. Kubera kubura uko bagira, abarongoye umugambwe bahavuye bitura abandi ba generali bahoze bagwana muri FDD ngo babafashe guhindura ivyo bintu. Aka kamo kakiriwe neza cyane kuko abajenerali bose bahoze muri FDD nabonyene ishavu ryaraniga baravye akagagazo ka vya bihangange bibiri. Turageze rero mu mwaka w'ibihumbi 2014 ivyikiringo ca Nkurunziza nivyo bivugwa mu gihugu cyose. Benshi mu ntwazangabo niho bamenyesha Pascal Nyabenda ko batiteguriye kugwana n'abatemera ikiringo ca gatatu, kandi ko batarota bemera ko Nkurunziza asubira kurongora igihugu ari kumwe na kakagwi kiwe. Mu ncamake bagize bati niba hobaho kwihanganira na gato y'ikiringo ca gatatu, Nkurunziza zobanza kwerekana ko vy'ukuri yashoboye kwihagarara ko akagira ica hinduye mu kungene igihugu gitwawe na cane mu kwikura ko kakagwi ka Adolphe Nshimiyimana na Alain Guillaume Bunyoni. Pascal Nyabenda yagiye kwemera ko ivyo bintu vyakomera uko yiyumviye amajambo nkayo nyene mu kanwa k'umukuru w'ibiro bikuru vy'intwara miheto General Prime Niyongabo. Bigeze ngaho rero yaciye yubahuka guhamagara umukuru w'igihugu. Muri gitugutu umwaka w'ibihumbi 2014 niho hatangura imibonano hagati ya bamwe mu bajenerali bahoze bagwana muri CNDD FDD, bavugana kujanye n'ikiringo ca gatatu, badashimika rwose ku vy'amategeko avuga, ahubwo baraba ingene bo kwikura kamabi yegekwa ku bategetsi bose ba CNDD FDD mu gihe yagiye arakogwa n'akagwi gato cyane ka vya bihangange twamaze kuvuga hano. Kugenekerezo ya 20 Munyonyo umwaka w'ibihumbi 2014 niho imbere y'abasebikira inzego zitandukanye z'umutekano intwazangabo 13 zifise ipete rya general zahoze muri CNDD FDD zashira umukono ku ikete rigenewe General Nshimiyimana na General Bunyoni, igopi gahabwa umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza. Iryo kete ryavuga cyane ibijanye n'inyifato n'ibikorwa bibi vyaranze kakagwi k'ibihangange bibiri kuva bakiri ku rugamba, ingaruka mbi z'ivyo bagakora ku banyagihugu.
rikarangiza kandi rivuga ko ishihutirwa ari ugukura mu mabanga ivyo bihangange. Iryo kete ryasomwe na General Etienne Ntakarutimana imbere ya General Adolphe Nshimiyimana mu gihe General Bunyoni we yari yavyiketse cyane icitwazo cyo kuja gusinyisha ikete ryihuta Ngozi aho mukuru w'igihugu yarari. Abashize umukono kuri iryo kete ni intwazangabo z'ipete rya General zikurikira: Godefroid Bizimana batazira Vrema canke Vrumayi, Prime Niyongabo batazira Ngabo, Gervais Nderakobuca batazira Ndakugarika, Ildefonse Abarurema batazira King Kong, Udase Ndumunsi batazira Goliath, Maurice Mbolimpa, Isidore Ndeho kubwayo batazira Nankubade, Varisi Ndashimye batazira Neva, Miburo Emmanuel batazira Komateri, Tasiye Nivyanyeretse, Gabriel Nizigama batazira Tibia, Etienne Ntakarutimana batazira Steve be na Guillaume Nabindika. Nikete ryahagaritse umutima bikomeye mukuru w'igihugu ku buryo yahavuye yemera ivyo yariko arasabwa kwigenekerezo ya 28 Munyonyo mwaka wa 2014 imbere yo kwitaba inama y'abakuru b'ibihugu bivuga igifaransa francophonie yabereye muri Senegal. Bucagenda rero yakoranije kwigenekerezo ya 20 Munyonyo mwaka wa 2014 kakagwi ka Adolphe Nshimiyimana na Guillaume Bunyoni baca bahuriza ku bintu bibiri bihambaye umukuru w'igihugu yategerezwa gushira mu ngiro. Kubogoza ivyo bihangange bibiri yongeye ko n'abayobozi bishikira abajejwe igisirikare n'igipolisi mu biro vy'umukuru w'igihugu no kuvuga Varisi Ndashimiye na Guillaume Nabindika kutitandukanya n'ivyo bihangange bibiri mu gihe amakosa bagirizwa bari bayasangiye n'umukuru w'igihugu wenyene ubwiwe. Nkuko amakuru abivuga ingingo zarafashwe, bamwe bariruhutsa abandi zibatera koba, abandi nabo bibaha gukekeranya. Hacindwe zibiri gusa wamugwa intwazangabo 13 waciye usambuka. Uwa mbere yavuye mu bandi agasubira kwiyegereza vya bihangange bibiri ninda kugarika kuko yatewe ubwoba ngo ariko yishinga banatavya bagira mu gihe we yari yuzuye amakosa menshi. Izindi ntwazangabo zahavuye zemererwa amahera, abandi biti bikomeye, abandi batwarwa n'amacakubiri y'ivy'intara n'ibindi baca barahindura batangura gushigikira ikiringo ca gatatu iruhande ya Nshimiyimana na Bunyoni. Intwazangabo z'ipete rya General zimaze gushigikira ikiringo ca gatatu abarongoye umugambwe wa CNDD-FDD bahavuye bagondozwa bafata iyo nzira nyene. Iyi nkuru yari mu rurimi rw'igifaransa mu izina ry'umutwe Comment les officiers généraux et ex-FDD et les CNE sont entrés dans la danse du troisième mandat, les cartes sous table. Bagenzi ngo buryo ubutegetsi buberamwe vyinshi cyane, biragira naho abari mu butegetsi barondera gukoresha societe civile mu nyungu zabo zitavuzwe, bigasaba bamwe bose kwama barikanuye. Ngibiriko rero biraba mu butegetsi bwa Ndayishimiye rafise imize mu vyabaye ico gihe. Mu kiringo ca gatatu ca nkuru nzizo ubutegetsi bwari bugabiyemwe abamushigikiye n'abandi biyorobeka cyane, bamwereka ko bamushigikiye ariko bamugwandiriza indani mu cezo wa ndani. Hari abandi batari bamushigikiye ariko bahavuye bafatanwa n'ubusuma bwabahaye amatungo atagira urugero, bongera kandi bafatanwa n'urwanko bafitiye bamwe mu Barundi, ariko abanka Bunyoni n'akagwikiye bagumye bamwanka kandi nawe nyene yagumye azi ko bamwanka. Impande zombi izo mpande zagumye zibanye gutyo zankana ariko zikorana. Ndashimye yafashe ubutegetsi nyuma y'urupfu gitumuka rwa nkuru nziza ikibazo cagumye kwa kundi ubutegetsi bwagumye busangiwe n'abakeba bankana urunuka. N'uyu munsi birabandanya kandi ngaho rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone niba utarafyonda ko kugira ngo tushucikanwa nadushikiriza sangiza no makuru bagenzi babo bari kugira ngo nabo bajera mu bambira bashikirwa nabiriko biravugwa yoba muri politike hagati y'akazi na muntu imigenderanire nani bakongo ndetse n'ibindi byinshi biriko biravugwa bigezwe ko ijya nino mu gihugu. N'umuza TV rero Imana ibahezagire.